Mu buzima bwa misi yose duhura n'ibintu byinshi cyane kuburyo bigoye kwirinda ikibazo cya stress cyangwa witwara ko murengera. Ariko mu gihe umaze kubona ibimenyetso bikwereka ko ufite ikibazo cya stress, hari amakosa ushobora kwiyubara yo gufasha gutandukana n'icyo kibazo cyangwa ukirinda ingaruka mbi zacyo. Ni kuri Big Dream Media, nimba uri mushasha ndagutumiye gushanda j'aime na s'abonner kugira ngo murongo amavideo yacu. Ikosa rya mbere ukwiye kwiyubara mu gihe uri mu kibazo cya stress, reka kwizera ko ikibazo ufise kirashobora gutorerwa inyishu. Abantu benshi bahuye n'ikibazo kibatera stress, rimwe na rimwe hari igihe babona ko ikibazo bafise ari kinini cyane ku buryo kidashobora gutorerwa inyishu. Ibyo sivyo. Ntukeneye kubona ko ikibazo ufise kidashobora gutorerwa umuti. Nubwo uyu munsi uri kumva ino video, ushobora kuri mu kibazo gikomeye cyane kijyanye n'imigenderanire y'urukundo, ibibazo by'amafaranga cyangwa amadeni, haracyari ibyizero ko ico kibazo gishobora gutorerwa umuti. Ntiwemere kuguma mu bihe byo gutakaza ibyizero. Haracyari inzira yo kubivamwo. Nubwo ushobora kubona atakindi kubona imbere yawe atari umwijima, menya yuko hakiriho umucyo. Ata itara riri muri wewe, hamari kujawutse umwijima uri imbere yawe. Menya ko buri kibazo kiri kuri inosi gifise inyishu yacu. Ariko niba bananya kwizera yuko ikibazo gifise kidashobora gutorerwa inyishu, bizotuma ubwonko bwawe butakaza ubushobozi bwo kurondera inyishu y'ico kibazo usanzwe ufise. Ikosa rya kabiri ukwiye kwiyubahara. Reka kubona ko buri muntu ari imbere yawe ari mubi. Abantu benshi iyo mu kibazo kibatera stress, bashaka kabona ko abantu bose imbere yawe atari beza. Ahandi naho bakabona ko buri muntu abanka, yuko abantu bimvira ko nabi cyangwa nakabona ko atabona umwe amukunda. Ahandi naho bakicira imanza, bakabona ko ibibazo barimo byatewe n'amakosa yabo kubw'ibyo adakwiye kubabarirwa. Menye yuko ibyo bimvira atari byo. Hari abantu bagukunda kandi bakwitwayeho cyane. Ntagire igihe kubw'ibibazo urimo ushobora kubona yuko atagaciro gifise. Nubwo hashobora kuba hari abantu bakubwiye nabi yuko atacumaze udakenewe, ariko menya yuko nimba atacumaze kuri bo ntibisigura ko atacumaze kuri bose. Abantu bakubona kuri w'agaciro kanini. Ntiwemere ko amajambo mabi wabwiwe n'abantu babi abumara ku bantu beza benshi bagifitiye icyizere. Wibuke uko abantu bashobora gutuma ujya mu kibazo gitera stress, ni nako nyine abo bantu bashobora gutuma uva mu ico kibazo. Igikenewe gusa ni ukwitonda ukaraba neza n'abahe bantu bashobora gufasha kuva mu ico kibazo usanga urimo. Ikosa rya gatatu ukwiye kwiyubara mu gihe ufise ikibazo cya stress, ntugume wikumiriye. Igihe cyose ufise ikibazo gitera stress, ntiwemere kuguma ahantu ha wenyene. Abantu benshi iyo bari muri ico kibazo batera stress, rimwe na rimwe barakunda kuguma bikumiriye cyangwa bagumye kwa bonyene. Hari n'abagira ku rugero rwo kuzima telefone cyangwa bakahindura imirongo ya telefone kugira ngo ntihagira abavugisha. Abandi nabo bakuma biryamiye umwanya wose. Iyo ukoze bituma wongera ikibazo usanga ufise. Ukeneye kwivanga n'abandi bantu, kuko uko ubandanya guhura n'abandi bantu muganira, niko ikibazo cyusanzwe ufise kigenda kigabanuka buhoro buhoro. Ikosa rya kane ukwiye kwiyubara mu gihe ufise ikibazo cya stress, ntureke gufata ingingo zo guhangana n'ikibazo usanga ufise. Abantu benshi bari mu kibazo kibatera stress, rimwe na rimwe bariyakira bakabireka ngo bizohera atacyo bakoze. Haguruka ufata ingingo yo guhangana n'icyo kibazo. Inzira mbere gufasha no kuraba umuntu umwizikirwa cyangwa mu bagenzi bawe, haba mwiganira ibibazo usanga ufise, kuko uko uganira ikibazo cyawe niko utera uruhuka muri wewe. Hari abantu benshi cyane basanzwe bafise gikomeye bijyanye n'imigenderanire yawe y'urukundo, ariko bakabyigumizamwo bakumva amasoni kwibwira abandi bantu kumbura bivanye n'icyo bakora cyangwa icyo bari cyangwa ibindi. Inzira mbere gufasha no kuraba umuntu umwizikirwa cyangwa mu bagenzi bawe, haba mwiganira ibibazo usanga ufise, kuko uko uganira ikibazo cyawe niko utera uruhuka muri wewe. Ariko ntukwiye kuguma wibona nk'igihangange mu gihe muri wewe atamahoro ufise. Ariko kandi ushobora kurondera umuhinga mu by'imyifato, bamwe bita abapsikologe, bivanye n'uburambe n'ubuhinga bafise, bashobora gufasha gutandukana n'icyo kibazo usanga urimo kiguteye stress. Ndagushimira ko wabanye nanje gushika kumira ino video. Nongera ngutumira partage kugira ngo ishikire abandi.